Uva ko federation mwakoze amakosa akomeye gute ni mugende muri abantu bari bicaye muri ijya match bari bicaye muri VVIP harimo n'abantu ushobora gusanga bato no kwitunga batavyo boshobora kwitunga atavyo boshobora ari abantu babaho sous dépendance icyo bita hari ikintu bita ote mu byo abantu bibazi ibyo bita amaparasite nk'inyondwi ishobora kuba hari uko habaye inka kugira kubera igende igafata ku nka ko musa ikabaho kubera iyo nka icyo cyase kuvuga sikindi nukuvuga ibyo ubwo bukoko bushobora kubaho ari uko ubundi bubayeho ari uko hari ikindi kintu kibayeho cyo bita wote intermediaire biba bivuze ngo uwo muntu sinumva ingene ashobora kubaho ka wa wundi ashobora gutunga equipe wa wundi ashobora gutunga afitiye akamaro societe nko muri ministère ugasanga umuntu yiyubashe ugasanga umuntu arongoye nka amajambo twumvise yavuzwe hagati y'umwe mu bantu b'abafana reka ndamwita umufana wa club runaka uwundi nakaba ari umurongozi wa club runaka abantu bari muri VIP president hicara nimba hari aba president bari ko baraganira ku iterambere ry'iyo sport bari ko baraganira mu ntahure abarundi ntituzi gushira isoni sonorisation haba ikihe kibazo gituma gutazana sonorisation kugira ngo habe mudu nkuko abantu bafana bari bitanze kuko kwa ruvunja nzoka aba credit ku makipe Urunani Dinamo Remesha Rezipo Tigers ayo ma equipe genda yavuze nk'ama equipe no vuga ngo ari karatanga spectacle muri basketball yo ngahi Burundi na New Stars no yibagira Dangerman Gibert nije imbere Dangerman amaze gukora affaire mu minota 8 ya nyuma abantu bose bahuje ukabona umufana w'Urunana ikarakorana mu ntoke n'umufana wa Dinamo baryohewe bose bitwereka ko babaye aba sportif gusumba ko baba aba enemy abasi byanjoheye mwino weekend yabaye spectacles umuntu yaravye basket yindo muri weekend yari kuri departement haba kwa gatandatu haba dimanche c'était bon bikunda bihe byiza cyane kuri we mukunzi wa Utamu Podcast mon ami nizere kumeze neza cyane Febabu Dinamo Remesha weekend mwaduhaye show kabisa aba president b'imigwi baturokitiye abakinyi bari ku rwego rwo gutanga spectacle ku bakunzi bande ba basketball ariko reka ngaruke kuri Febabu mwadukoreye amakosa akomeye cyane mwino weekend icambere nicerekanye na sonorisation ndaza kuyigaruka ko icakabiri nicerekanye nuko abantu bicara muri stade cyangwa se ku kibuga kuko hari ico bita VVIP hakabaho na VIP hakabaho n'ico bita Regular Zone yicaramwe abantu b'abafana bose babandi usanga ariko baraharira ibi nabiriya rimwe muri Regular Zone abantu baranagwana niba muri maze kwibona ku bibuga muri VIP naho uzosanga hicayemwo babantu biyubashe babanyacubahiro ariko naho haba hariho nico bita VVIP hahandi hicara abanyacubahiro bikirenga bakova ari ku rwego hejuru rero natunguwe n'amajambo yavuzwe kuri match ya Remesha na Dinamo aho numvise ko hariho umuntu yatandukiriye uwundi mbona ko bitari bikwiye ko bibaho nta naho binaba usibye ngaha mu Burundi aho umuntu novuga ngo adashoboye no kwitunga canke se atunzwe n'abandi yubaho ku muntu ashobora kuba arongoye club canke se arongoye federation canke se arongoye ku rwego rw'igihugu canke se arongoye nko mu ntara canke se afise inajejwe ku bantu afise icyo mariye societe ikomeye akamwubahuka akamutera amajambo murinde ku kibuga ndabivuze ndabikuye ku kirero murabona ko twicara ku kibuga harimo abantu bitwa aba VVIP hicara ni gice kicaramwo abantu muri federation abantu muri ministère abantu b'abanyacubahiro batandukanye baje ku kibuga ashobora kuba ari nka maire de la ville ashobora kuba ari nk'umuministre runaka cyangwa se umushikiranganje ndabivuga uko hakaba hari n'abantu barongoye imigwi bashobora kuza abantu muri seno bakaza nibo bicara muri VVIP ariko ubu nova ko federation mwakoze amakosa akomeye gute ni mugende muri abantu bari bicaye muri ijya match bari bicaye muri VVIP harimo n'abantu ushobora gusanga bato no kwitunga batavyo boshobora kwitunga atavyo boshobora ari abantu babaho sous dépendance icyo bita hari ikintu bita ote mu byo abantu bibazi ibyo bita amaparasite nk'inyondwi ishobora kuba hari uko habaye inka kugira kubera igende igafata ku nka ko musa ikabaho kubera iyo nka haraho rero usanga iyo nka yigize ikibazo bakayibaga yanyo ndiyumira ku rusato icyo cyase kuvuga sikindi nukuvuga ibyo ubwo bukoko bushobora kubaho ari uko ubundi bubayeho ari uko hari ikindi kintu kibayeho cyo bita wote intermediaire biba bivuze ngo uwo muntu sinumva ingene ashobora kubaho ka wa wundi ashobora gutunga equipe wa wundi ashobora gutunga afitiye akamaro societe nko muri ministère ugasanga umuntu yiyubashe ugasanga umuntu arongoye nk'igisagara arongoye nk'intara ugasanga yicaranye n'uwo muntu amezuko igitangaje abo bantu binjira muri stade rimwe na rimwe batanarishe
atakintu uvuga cy'igikorwa cya danje bagiye gukora, noneho bagatandukira bakaja kwicarana na babandi bashiramwe imitahe muri ya sport yacu, babandi bafise akamaro muri societe je dirais nka busanga ari nkabo muri seno, nkabo usanga muri federation. Ivyo muri federation mugende mu bikosore. Amajambo twumvise yavuzwe hagati y'umwe mu bantu b'abafana, reka ndamwita umufana wa club runaka, uwundi nakaba ari umurongozi wa club runaka, ntago vyari bikwiye ko biba. Kubera iki? Iri kosa ryabaye kubera federation mutafashe umwanya ngo mwiyumvire ni bandi bakwiye kwicarana. Example typique, jewe Suleiman, ni gute ushobora kumbwira ko noja kwicara muri VVIP nkicara mu kibanza aho ministre aza ku impande ya ministre? Kuko jewe nza kuba ndiko ndaganira n'abafana. Ni nayo mpamvu iyo ngiye kuri ku kibuga menya zone yanje nicaramwo nabo dukwiye kwicarana. Bibaye ngombwa ni byiza ko hari umuntu aja muri zone y'abamenyesha makuru, yari umumenyesha makuru, yuri umufana kaja muri zone y'abafana. Yuri nawe wa undi adafisa hagaze je dire, wa undi avuga ati jewe naje kwirabira urukino rusanzwe, ushobora kuriha muri VIP cyangwa ukariha muri VVIP bivana no wuri wewe. Ariko ni gute umuntu atarisha ifaranga na rimwe, umuntu atani ico afashije kwa yo club ari karakina, umuntu atani ico amaze mwugo rukino ukamwicarika muri VVIP akicarana n'abanyacubahiro nababwira hejuru. Ni hahandi ruzosanga rero mwene uwo muntu harakano kamutorotse kubera amaranga mutima cyangwa se ukugira ama emotion ya equipe yiwe asanzwe afana, ukaza wumva vuze nk'ijambo litavugirwa muri VVIP. Ko musaba abantu bicaye muri VVIP rimwe na rimwe baragira iki, bagwa mu kantu, rimwe na rimwe bimara amazi yo sport, rimwe na rimwe bikagira iki bigatuma abantu bazinukwa n'iyo sport. Ubu ndazi hari nk'abantu bumvise nk'ibyavuzwe bavuga bati kameme ntivyari bikwiye. Federation ngo bandabisabira kantu. Nejo bundi hageze kwicarika abantu ku kibuga, menya bo mwicarika hamwe. Burya hari gihe abantu mugani baca ngo mu babembe utari umubembe, rimwe na rimwe bavuga bakavuga ngo impene mu ntama. Hari abantu baticarana. Impamvu baticarana sukundi, abantu bari muri VIP, president hicara nimba hari aba president, bariko baraganira ku iterambere ry'iyo sport, bariko baraganira ku iterambere ry'imigwi yabo, bariko baraganira ku migwi yabo. Haci haza nk'umufana se nk'uwundi cyangwa se nk'uwundi ari mu rwego muri kategori y'abafana, hari usanga wewe yatwawe ugasanga yavuze ijambo ryo gutukana. Ni nayo mpamvu hari abafana bataja muri VIP, bana bakingira ati rimwe ama VIP uzosanga kingiye hari aba security. Ibyo rero ni byiza ko muvyiga ko muri federation nayo ubundiho novuga ko intama yuri y'inzu, aho umufana ashobora gutandukira umuntu afitiye akamaro societe y'abantu barenze 100 majana 2 bagaterana amajambo. Ariko hari kindi kintu ngomba kuvuga, ivyabaye ku kibuga ca basket reka mvuge ko atari iby'i Burundi, kuko nta murundi ashobora gukora ibintu nkabijya canke se nk'ivyo numvise. Aho umuntu twebwe mu muco w'ikirundi umuto yubaha umukuru nawe akagira iki akubaha umuto akongera kanamukingira. Umukuru yavuze ijambo kenshi turikiriza, ntabwo dusubizanya n'umukuru. Uri umuntu w'umurundi ntabwo ushobora guhangara umuntu uzeya, umuntu w'umutegetsi cyangwa umuntu ukura kubwiye ikintu uramwumviriza utumuvuga ugiye. Niyo mpamvu je ndakunda igisirikare buryo. Mu gisirikare kaporali ntiyicara na generali, kandi umugenerali ategeza gukingira umuki kaporali wiwe. Ni kaporali ni gute ashobora kubaho ka generali? Ntibibaho. Na karoro ntanzi ivyo rero nivyo mu gisirikare, petetre mu gisirikare usanga hari iyo discipline, ariko no muri sport ivyo birakwiye kubaho cyangwa se n'ahandi hose no mu buzima busanzwe. Ni byiza ko twubahana. Mungo kubahana rero umuntu yirinda ibintu vya hato na hato bishobora gutuma agaragara nk'umuntu adashobotse, akora ikosa togakoze. Rero je nagomba gusaba kumbure federation akakantu mugakosore, nejo bundi mumenya abantu mwicarika muri VIP, mumenya abantu mwicarika muri VVIP. Ibaze nk'amajambo yavugiwe muri tribune muri VVIP ku munsi wejo, Remesha ikina nande na Dinamo. Yo haza kuba hari nka ministre wa sport, yo haza kuba acavuga ati kumbe hariho bakayini ngaha mu kibuga. Umuntu avuze ngo ni kayini ibiki, ati ibyo bintu bako baravuga nibiki. Agahindukira karaba nk'abantu ko baravuga ati no wewe arongo yihe kipe, byari kumutangaza. Yo haza kuba hariho nk'umuki jodihe nk'umuhonorable runaka, kandi hari abategetse nuko muta petetre ngo bataba babimenye. Hari abategetse ku kibuga. Ari amajambo rona kuvugirwa muri VVIP, ari amajambo avugirwa muri regular zone, hahandi hicara abantu bose sebu ugasanga ariko arizungurukira ikibuga yivugira, batambwe ugasanga ko barivugira bajyaho nibisanzwe. Mugo ntibashobora kuja kwicara muri VIP kubera barazi ko ayo majambo bayavugiye muri VIP akomeretsa abantu benshi bari bafise n'intumbere kuri iyo sport, ugasanga baranabihevye bakabona bivamo. That's why rero je ndakagarutse kugira ngo federation mudufashe murayengene muza muratwicarika. Umuntu yicare mu kibanza kimukwiriye azi yuko afise security mu murinde ayo abantu ayo magression yavuye ku bafana, nimba ari mu VIP nimba ari mu VVIP naho nyene bigenda uko.
hanyuma umufana watukana mumubwira ati si umwanya wangaha ku kibuga ntibatukana ku kibuga ntibaterana amajambo byo bari byiza cyane ngeje jaho nta nikini ndenzako ubwo ibyo nabwiye federation muravyumva hanyuma umufana nawe navuze ntawe numvise sinamenye izina ryo ko numvise izina ry'igifaransa cyane irindi ni izina ntaramenya ko ari kirundi nuko atari kirundi ndacari tohoza ninamara kumenya ko ari umurundi nzobabwira uwari we ninasanga hatari umurundi naho nzobabwira ati ashobora kuba yakoze ibitari by'i Burundi muramutahura kuko twege mu muco w'u Burundi turubaha hari ibintu tudakora kandi abarundi niko turemwe mu ntahure abarundi ntituzi gushira isoni abarundi turubaha murabe nimba muraba kuri social media nta murundi uzosanga ari karashira isoni no ku kibuga rero ntidushira isoni ubonye uri karashira isoni uzovuga tujya se w'i Burundi sintuzi utangare nanje rero umufana cyangwa se umuntu yakoze ibyo bintu ndacaperereza uwari we nzobabwira ariko ikindi cya kabiri ngomba kuvuga kuri federation icyerekanye na sonorisation ni gute dukina match nk'ijya abantu bateko baramenya ngo score ikiragenda batiko baramenya ni time out ibaye batariko baramenya ati hasigaye umwanya ungana gutya ntabwo bikwiye twabonye match ikomeye yaremesha na Rezipo ku munsi wa gatandatu tubona match ikomeye hagati yandi ya Dinamo na Remesha ariko ibyo byose ntibyari bikwiye kuri match ya Remesha na Dinamo tutabona sonorisation haba ikihe kibazo gituma mutazana sonorisation kugira ngo habe mudu nkuko abantu bafana bari bitanze kuko kwa ruvunja nzoka abafana bari bahari ari beshi akakantu mugende mugakosore muri federation mudufashe abajejwe icyo gisata bashiremo inguvu hanyuma namwe federation president Claver badufashe utwo tuntu mugende mudukosora hanyuma ikindi kintu naco novuga kindi credit ku makipe Urunani Dinamo Remesha Rezipo Tigers ayo ma equipe genda yavuze nk'ama equipe novuga ngo ari karatanga spectacle muri basketball yo ngahi Burundi na New Star sino yibagira kuko New Star nayo urabona ko hari akantu yatanguye ko kufata abana b'abarundi ikagenda ibaha agaciro ndabona ko mu myaka nk'itatu hamwe byo gumuko New Star ishobora kuza bari equipe nziza izo equipe ndazivuze kubera iki izo equipe ni equipe yo zigutsinze zirakwemeza ukazumva zirakwegamira ukazumva ni equipe uyu munsi yo zikinyurukina abantu barabona spectacle barabona agatushe ka basket ariko hari n'abandi bariko baraza bitameze neza credit kuri equipe yo mu Rumonge Lion Team nivyo yatsinzwe inkino zabo zibiri ariko naho batsinzwe iyi equipe nayo kiratwereka uburyo bwo kubaka equipe bufatiye ku baroko ku bana b'abarundi president wa Lion Team uyu mugabo amakuru ufise ngo ari jya kimara byose niwe yimenya byose bivuze ngo bikunza karonka support ndabona ko ashobora kuba yofasha abana b'abarundi kuba boduza muri basket yabo Lion Team rero batsindwa batatsindwa nako baguma barinde bari muri game urana ko baguma bafise intumbero amakuru ufise kandi nuko ari umuntu yabihereye muri academy kaduga bakaja muri road to VBL bakayikina bakaduga bakaja muri VBL binyereka ko uyu mugabo ashobora kuba afise intumbero bibaye ngombwa federation murabe abana bariko barakina muri equipe rimwe na rimwe hari dushobora gusanga harimo n'abana buje nko muri national team z'abakiri bato mu gihe zizobaho ako kantu rero nayimvuze kwa ayo ma equipe mubandanye mu twubakire basket n'abandi babarabireko abakubitwa difference ya mirongo barabi ingene bokosora equipe bita Kerene nayo ndayivuga ko tuntu duke sinumva ingene abakinyi bashobora guheza game kwizuba gihe yabujumbura mukabaha 5,000 no kuri bijya bintu biragoye jewe sinabaye umukinyi akomeye gusa narakingi ku rwego rwanje mu sportif navuga ko mvuze umukinyi mwe mwumva bamwe bumva basket ntibazi ko hariho n'izindi nkino uhejeje gukina urukino rwari rwo rwose ico biyita jeu de contact ubu wakoresheje inguvu uciye uja gukoso uciye uronka 5000 zonyene gahe bujumbura ni déplacement monami ubi bujumbura none ukaca ushiramwo energy umuntu aba yatakaje ntaco bamufashije iyo equipe ntashobora kuzoshika ko bikunda equipe ya Kerne sha nimba mubona bidakunda no mwaka uza muhagarike ntimuzokine nabona mengo jano no mwitifuve oya jano ntabwo ari imfube kuko nta equipe afise abakinyi nabo sino bitifube kuko nabonyene bari mu byo badatahura abarongozi nabo sino bitifube kuko nabonyene bisanze ku mubumbe batari bakwiye kubako bisanze muri VBL batari bakwiye kuyibamwe genda mutegure bishasha mu mwaka uza Kerne muze mutwereke Kerne ya 2021 ya 2020 byo bari byiza cyane so ivyerekeranye n'inyenyeri n'imfube rero zaranze ino weekend zobigaruka ko mu minsi iri imbere bandanya mwinjoyinge naka kantu umuntu abaho bakoreye gusa Febabu mudukosore utwo tuntu tuzobibubahira ariko kandi n'imigwi mubandanye mukora hanyuma nari nibagiye kuvuga kantu abafana nabakunze vibe mwatweretse kwa gatandatu
abafana bari bashigikiye umugwi bita Rezipo kuri match ya Remesha nande na Rezipo. Abafana b'Urunani na Dinamo bwabaye bwa mbere mbonye bahuje, aho umufana wa Dinamo ashigikira umugwi nundi akagira iki akawushigikira atari sha equipe nationale. Remesha bavuga ati itsindwe kandi byarangaye binakunze. Abafana b'Urunani bari kuri nyuma yandi ya Rezipo, abafana ba Dinamo bari nyuma ya Rezipo. Nabikunze bijya bintu. Iyi niyo sport rero. Sport ntabwo ari guhanga, ntabwo ari amatiku, ntabwo ari gutukana, sibyo? Hanyuma kuwa gatanu dimanche naho nabonye kandi kantu. Abafana b'Urunani bari nyuma ya Remesha bavuga ati Remesha itsinde Dinamo nk'umukeba wacu. Ariko inyuma y'urukino Gilbert nyuma yuko Dangerman kamindura izina Dangerman brother sisters Dangerman Gilbert nije imbere ikibahima ikibanezera bamwe Dangerman amaze gukora afere mu minota 8 ya nyuma, abantu bose bahuje ukabona umufana w'Urunani ikarakorera mu ntoke n'umufana wa Dinamo baryohewe bose. Bitwereka ko babaye aba sportif gusumba ko baba aba enemy abasi. Vyanjoheye mwino weekend yabaye spectacles, umuntu yaravye basket yino muri weekend yari kuri departement, haba kwa gatandatu haba dimanche c'était bon. Bikunda bino bintu bize bandanye. Abafana b'Urunani bari nyuma ya Remesha, mu gihe kwa gatandatu bari nyuma ya Rezipo. Byanyeretse ingene muri aba sportif abantu bari ku kibuga. Ariko ntivyabujije ko harabakoze amakosa, nibo navuze hejuru. Gucinga amabere rero burya n'icyaha. Mu Burundi hari ibintu tudakora, mu Burundi turubaha. Wikosore canke se mumukosore abamwegereye. Hanyuma namwe bo muri Febabu mudukosorera ako kantu. Sonorisation muduhe sonorisation. Nibibaho. Je répète ça, nibibaho. Sonorisation kuri game nkazijya ibikwiye kubihari. Nimugende murawe najya makuru. Tiyampaye nka icyo nigiki. Kosora utwo tuntu. Utwo tuasise tuba dukenewe. Tutabibabwiye mwozogenda mukirango ko mukora ibintu bizima bintu bizima birimwo, kandi je sinzobihisha. Jewe nico imbashaka utuntu twiza twabaye tudushime. Abahagarikiza bidogewe tubivuge, abahagarikiza bitwaye neza tubivuge. Je ndashima ingene abahagarikiza bitwaye kuri match ya Remesha na Rezipo. Harimo guhangana gukomeye cyane. Reka nzobabwira ku nyenyeri n'ipfube ninamara gutanga icyo kintu. Federation ko twe mudukosore. Urunani, Dinamo, Tigers, Rezipo, Remesha, Credit, izi game muri ko mwitwara neza. Lion Team na equipe newcomer muri VBR nawe bakubahe kandi bikunda ushigikirwe. Merci beaucoup les amis, je vous aime. Am Suleiman Indimbura.